dutangura ndabashimire mwese mwitavye akamo twabateye kugira ngo no munsi muze hano mu nyubakwa ya DICOBU y'amakoraniro kugira ngo tuganire kubijanye n'ibikorwa biranga canke ibikorwa n'abagwizatunga b'abarundi n'abarundi kazi bari ngaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ishirahamwe DICOBU rero nkuko mubizi gitaho cane iterambere ugufashanya hamwe no guteza imbere ibikorwa by'abarundi bari ngaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Uno munsi rero twashimye ko twicarana namwe kugira ngo tuganire turabe ibibazo bihari by'abarundi cyane cyane kubijanye no kwiteza imbere, ariko kandi kugira ngo ntituvuge gusa dutorera umuti ivyo bibazo mu gushiraho urunani rw'abagwizatunga ico twise CCBU, Chambre de Commerce de Burundi résident aux États-Unis d'Amérique, no kuvuga Chamber of Commerce of Burundian in USA. Niko twavyiyumviriye uno munsi rero turaza kubigarukako kugira ngo turabe mwebwe musanzwe muri ku kivi, mwebwe nk'abagwizatunga turabe ingene twoshira inguvu hamwe kugira ngo twungurane ubumenyi mu bijanye no guhanahana amakuru yaba y'urudandazwa yaba ay'imibano canke y'ibibazo abarundi nka muri Amerika bahura navyo. Uno munsi rero turaza kugaruka dushimikira ku kintu bita CCBU nkuko nabisiguye. Umushinga nahe Erwa muhigwa niwe asanzwe ari umurongozi w'ico gisata, ni nawe kandi aza gusigura vyinshi kubijanye n'ico gisata n'ico kigamije. Hanyuma rero muri ino nama turaza guheza turabire hamwe ico kibazo, turabe ko twofundika ijambo tuveho dusizeho ico gisata n'abaca barongora rero ico kintu citwa CCBU kugira ngo umushinga nahe Erwa abe umuhuza bikorwa w'ico gisata, mugabo ico gisata abakirimwe n'abakigize baheze baje ku kivi. Nivyaba ngombwa rero umwe wese araza gufata umwanya abaze yongera asigure uko abona ibintu kuvyo umushinga nahe Erwa zoba yabashikirije. Nk'abagwizatunga turaza gukoresha umwanya, ndazi ko mutarandira nta n'umwanya muba mufise, turagerageza umwanya tuwukoreshe neza ariko duhanahane ivyiyumviro. Muri rusangi rero ndabashimiye ko mwitavye, nagomba cengira ko imbere yuko dutangura umwe wese ngaha ayidondore imbere yuko campa ijambo umushinga ntahe Erwa. Jewe nidondoye nivuze murabizi ni Samuel Ndayiragije umurongozi mukuru wa DICOBU, hanyuma nsanzwe nanje mfise ivyo nkora vyiwanje. Uno munsi ndi mwino nama nk'umurongozi wa DICOBU, ariko kandi ndi mwinama nanje nk'umuntu asanzwe afite cari karakora nkabashigikiye kwico gisata CCBU tugiteza imbere kandi tukizamura. Ndafise rero ivyo nkorera ngaha muri Amerika, haba nkagira n'ivyo nkorera mu gihugu c'u Burundi, bisigura yuko rero nanje ndishira mu bagwizatunga nkuko namwe mwaje mwitavye akamo k'abagwizatunga. Murakoze. Reka duce duhera kuri nyakubahwa ngaha asanzwe arongoye urwego nshingwa ntwaro kugira nawe abaramutse, hanyuma tuce tuja ku bandi twidondorane. Nimba uwaje uvuye mu yindi state uvuge ko wavuye muri iyo state tukumenye, hanyuma tuce tuja ku kivi. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Ku mazina nitwa Fabiola Hakizimana. DICOBU ikaba yaranyizeye injeje amabanga yo mu rwego shingwa ntwaro. Rero nkaba ndi hano muri Arizona, mugabo nkomoka muri state ya North Dakota. Naje ngaha muri Arizona kugira nanje nikorere utwanje. Nkaba natewe iteka kuba muri ino nama y'abagwizatunga. Murakoze cyane. Ego murakoze kumpa ijambo. Kwizina nitwa Pascal Munyondo, nkabanje mba muri state ya Indiana, hanyuma nkaba naje kwifatanya n'abandi bagwizatunga bagenzi banje kugira ngo tugire urunani rutamenwa rw'intamenwa kugira ngo twiyambike agashambara mu mahanga, tugire ijambo hanyuma twifashe dufashe n'abandi. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Nanje nitwa Nkurunziza Dieudonné, nkaba navuye muri Iowa, naje muri no nama y'abagwizatunga
baba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Natewe iteka ryo kuba ndi muri ino nama, nkaba nitavye akamo ka DICOBU kegeranya abagwizatunga b'abarundi bari hano muri Amerika kugira ngo baje hamwe bakorere hamwe hama bashigikire rino shirahamwe. Murakoze. Nitwa Nelly Kanyange, nkaba ntuye aha muri Arizona, muri Phoenix, nkaba ndi umunwanyi asanzwe wa DICOBU. Twaba twitavye inama kugira ngo tumvirize ivyo twuteza imbere twebwe ubwacu n'ivyo teza imbere abandi, dushize ivyiyumviro hamwe mu kurondera imigabo n'imigambi ishobora guteza imbere umunyagihugu wo muri Arizona na cyane umunyafrika kugira ngo ashobore kugira ico yimariye. Murakoze. Ndabaramukije, jewe nitwa Pastori Vyamungu Vena, nkaba ndi Umurundi, ntuye ngaha muri Arizona, nkaba maze imyaka 15, nkaba narafashije cyane kugira ngo duteze imbere ivy'umutima. Ubu naho shakuraba ingene notanga agacumu k'ubumwe mu bijanye n'iterambere. Perezida wacu nyakubahwa Neva ariwe General Evariste avuga ati turaba ingene umunwa utobura icurya kandi n'umufuko utobura amafaranga ajamwo. Naco gituma duhagaze ngaha kugira ngo duterere, dufashe tuyifashe ngaha nk'abarundi, kandi tongeye dufashe mu gihugu iyo twaje tuva mu bijanye no kuinvestisa. Murakoze. Murakoze, nitwa Gaston Nduwimana, nturuka mu ntara ya Texas, ndi mushasha muri Arizona kandi nje kuhaba. Nkaba natumiwe muri iyi nama y'abagwizatunga kugira duhanahana ivyiyumviro ngene two kwiteza imbere hamwe n'abandi. Nkaba nshimiye komite yashoboye kuntumira naho ndi mushasha kugira nanje ngira ico nterereye canke ico ndahungukiye. Murakoze cyane. Murakoze. Ku mazina banyitwa Olivier Habinshuti, nanje naje mvuye muri Cleveland, Ohio, hanyuma nkaba ndi mu bandi bagerageza kugira ngo barabe ko bokwiteza imbere bateza imbere n'abandi. Hanyuma akaba ari iteka nanje naronse kugira ngo nicarane n'abantu nk'aba kugira ngo twungurane ivyiyumviro, twigireho kandi turabe ko hari ico twoshikako. Murakoze. Nanje akazina kanje ndi Bagezi n'ikindi Pasteur, naje nongere shimire DICOBU kubona yanyizeye, kubona turi hamwe, nanje ngire icunza kuba nterera muri iyi groupe. No vuga ko ari groupe ikomeye cyane, ribaza yuko ivyo tuza gufundika ngaha ari ibintu bizoteza imbere abarundi bose aho bari bose. Murakoze. Murakoze, nanje banyita Abraham Shimirimana, nkaba mba hano muri Arizona, ndahamaze imyaka 10. Hama nanje nkaba shimira cyane abarongozi b'ishirahamwe DICOBU bashoboye kudushira hamwe kugira duhanahana ivyiyumviro byoshobora kuduteza imbere. Nanje nkaba ndi umwe mu basanzwe bari mu rugamba bwo kugwana kugira dutera imbere. Murakoze cyane. Ndanje nitwa Elwa Muhirwa, nkaba ndi coordinateur wa CCBU, nkaba mbanga muri Arizona, Phoenix. Murakoze, ndabashimire rero nukuri mwikomera amashi. Je ndabashimiye ingene mwitanze, ndazi ko mwahevye byinshi mukirihira amatike, nubwo muri abagwizatunga, burya abagwizatunga nibo bambere bagumye kwifaranga. Muwemeye kuyaheba mukaza
nukuri ni ikintu gihambaye kandi abashimiye cyane cyane mwebwe mwavuye mu yandi ma state kandi sinzi ngene twobivuga kugira ngo tubereke ko twashimye mugabo ni cerekana neza yuko muri Amerika hari abarundi b'umutima abarundi bavuga bati uko biri kose tugwa tuvyuka mugabo turaba ingene ejo dushika handi hano iki kirahambaye rero reka ngire ko mpijambo nyakubahwa Erwa kugira ngo abanza avuge kubijanye na CCBU ndaza kumwunganira imbere yuko muca namwe mufata ijambo karibu nyakubahwa Erwa. Murakoze gose president nkuko mubivuze iyi nama ni inama igira gatatu iri mu rukurikirane rw'inama twatanguye kugira mu kwezi guheze gushika no munsi igira gatatu DICOBU yari yashizeho igisata c'abagwizatunga chambre de commerce ariyo CCBU baca bansaba yuko doshaka kwibera umukoordinateur wayo imbere yuko ishinga imizi neza uno munsi raka ari umunsi ntewiteka no kubakira ngaha nk'umukoordinateur wa CCBU ya chambre de commerce dushaka neza yuko yojaho mwebwe abagwizatunga mukayishiraho hambwa twumvikana n'ukuntu tugiye gukora n'imigabo n'imigambi yayo n'intumbero muyihaye hama muce muna confirma ko dumu coordinateur wayo canke muhihe n'uyundi muntu yobishobora kubikora kuko sindi ntabanduka hama rero nshoboye kuvuga rero kuri CCBU twayumviriye gute mu bisanzwe CCBU ni DICOBU yayumviriye mu ntumbero yo guhuza abarundi bose bahorukiye muri DICOBU bose ntibangana hariho abanyagihugu basanzwe b'abarundi baba ngaha hakaba n'abagwizatunga abarundi bashitse ngaha bagashobora kwiteza imbere bagatera imbere DICOBU biravuga ati abore bateye imbere bashoboye gufasha n'abandi bakavyura n'abandi bakaja hejuru mbese mu ntumbero dufise nyamukuru CCBU ifise siyo kugarukira ngaha guteza imbere abarundi baba ngaha gusa muri America ni niyo kuja mu gihugu cacu igihugu camavukiro igihugu c'Uburundi naho nyene tukagira ikintu duterereye kandi atari mu kiringo ca kure gose kuko hari ibintu byinshi dushoboye mbese n'umurundi ari ngaha twavuga ko ari umurundi atari umugwizatunga arafise uburyo bwo gushaka guterera mu gihugu ciwiwe ntutegereje kuri umugwizatunga bwo guterera mu gihugu kubera naho buri umunyagihugu asanzwe ngaha uburyo bwo guterera mu gihugu urashobora kuba ufise kandi utari umugwizatunga ni muri iyo ntumbero rero bashizeho igisata ca CCBU ihuriro ry'abagwizatunga b'abarundi baba ngaha muri Amerika kugira twihangire guteza imbere ubuzima bw'abarundi baba ngaha muri Amerika ubwa mbere n'abarundi baba mu Burundi kugenda kwemeza mu gihugu ciwacu ni yari ntumbero nyamukuru hama rero akaba iteka kuri jewe kwakira abagwizatunga bavuye mu bisagara vyinshi mwadondaguye hama twadushaka kuyaga tuyage duhuza dushire ico gisata twashaka yuko muri state imwe yose hobaho umuntu agiserukira kugira abe abari jisho rya CCBU muri yo state hama abe n'ijisho rya DICOBU kubera muravyumva neza yuko CCBU iyo chambre de commerce ntiyigenga gose kubera ni gisata kimwe mu bisata vyinshi bigize DICOBU nuko rero nshaka kugarukiriza ngaha subiza ijambo president atwunganire hama turabandanya ngatusakura kandi kana kusura kuvuga ibindi bikurikira murakoze ndagushimira ko babivuze neza no kuvuga akantu gusa no vuga no kongera ko no kumva yuko CCBU ari umuryango wundi mugabo ufitaniye ubucuti cyane na DICOBU kubera ko tugomba ko abarundi babagwizatunga canke ibikorero twabo bari ngaha bagira nabo inzu yabo baganirira mu nico bituma bavuga ngo ni chambre sinze ko muvyumva nibaza ko bitahuritse ni cyumba ni inama yabo bantu hanyuma rero
bose tugomba kuba bari muri iyi nzu nyene ya DICOBU, bakaba baba muri iyo nzu ya DICOBU, hanyuma DICOBU ikaba iri ngaho kugira ngo izofashe kandi inashigikira ico gikorwa, yongere nagikingire na cane cane mu gutatura amatati yo kwaduka hagati y'abagwizatunga ashimikiye kuri binabiriya kutumvikana kuri kina kiriya. Uno musi rero nitwumva kumwe iyo ntumbero, tuca tuva ngaha twumvikanye ingene ico gisata cokora n'ingene cokorana na DICOBU, hanyuma tuve ngaha kandi dushizeho abajejwe kurongora ico gisata. Mu majambo make rero, abagwizatunga ntitubaruhisha abazi icakeneye. Icakeneye no kuvuga iyo CCBU iraguha opportunité yo kuvuga iti jewe ngomba kuinvestisa muri CCBU, none ninde tuhahurira agomba kuinvestisa mu vy'amatara nk'akarorero, uburimyi n'ubworozi, ninde tuhahuriye agomba gukora iyi projet, canke CCBU yo nyene abanywanyi bakavuga bati hariho projet commun ya CCBU. Urumva abari muri CCBU barashobora kugira projet commun bakorana, no kuvuga bakavuga bati tugomba twese tuzane amahera ngana uku dukore kino kintu. Ico kintu kikaba cabo bantu n'inyungu ikaba kuri bo, no kuvuga si inyungu za DICOBU, ni inyungu z'abakigize. Ariko tugomba yuko abagize ico kintu nabo baduguma barazwi ishinga kandi n'ibikorwa vya DICOBU nabo nyene bakaza bararaba ingene DICOBU imeze, kanatsinda benshi usanga mbere n'umurongozi bwa DICOBU, kugira ngo inyungu z'abanywanyi ba DICOBU, inyungu rusangi nazo ntizihungabane. Mugabo ico kintu CCBU kikagira abakigize bigenga, ariko ijisho ry'ico kintu n'abagiseruka imbere y'amategeko kikaba ico bita DICOBU. DICOBU ico bita no kwita statutory agent w'ico kintu CCBU, reka mvuge ko ejo kizoja imbere y'amategeko, kigiye nk'imbere y'amategeko kikaca kikagira ikindi kintu gisabwa ko kija mu gisata cegukira amashirahamwe aharanira inyungu direct. Ico twumvikana ngaha nuko DICOBU iba statutory agent w'ico kintu, no kuvuga DICOBU niyo igiserukira imbere y'amategeko. Hagize ikibazo kiba DICOBU niba iba yaserutse kavuga ati aba bantu turabazi turabaserukira imbere y'amategeko, bimeze kunuku. Sinzi ko tuvyumva kumwe. No kuvuga rero ni gisata gihambaye cyane ku bantu bafise umugambi wo gukorera hamwe. Hazobaho guhanahana ubumenyi muri ico gisata, hazobaho guhanahana amakuru y'urudandazwa canke ya business yari yose uri kurakora, hazobaho kandi kugira ico bita advertisement na marketing y'urudandazwa rwawe. Hanyuma DICOBU izogushigikira wongere gufasha kugira ibidanzwa vyawe bigere kure bimenyekane. Hanyuma kandi DICOBU tuzogaruka tube abanywanyi b'ibikorwa muri ko murakora, baba gutanga ubuzi canke kuba abakonsoma les produits z'ibikorwa vyanyu, nimwagira ibintu bikomeye cyane. Urumva rero haba ngaha, haba mu Burundi, haba kwisi yose, nta limite muzogira. Igihambaye nuko ivyo dukora byose tubikora twisunza amategeko y'iki gihugu kigize kirongoye canke gisanzwe gitwara ivyo bisata mu bijanye n'ama company canke amashirahamwe akora nkuko. Rero aha ngoma ko abantu batandukanye ibintu DICOBU tukuma dukora tudaharanira inyungu, mugabo turagomba cyane ko abarundi batera imbere nk'abandi nk'ibindi bihugu. Nico gituma twihutira kwegeranya abo bose tubona bugira uruhara mu iyo terambere twifuza kugira ngo nabo badufashe. Rero mufate ijambo muvugene mwiyumvira, tugiriye ko twebwe twiyumvira yuko CCBU ico gisata kugira ngo ntizogume duta mwanya muremure, abantu bose bumva ko bafise esprit de groupe yo gukorera hamwe nk'abagwizatunga. Umuntu wese ashobora kuvuga ati je ndafise amahera arenga ibihumbi 10, 20, 30 nshobora gukora, ariko tugatangurana n'abasanzwe bari ku kivi. Aha ngomba ko abantu bavyumva neza, ntihagire umuntu yumva ngo aje muri CCBU ngo gutangura umugambi atasanzwe ari muri wa mugwi w'abandi bagwizatunga. Murakoze. Reka rero mpijambo Erwa avuze ko twomuha ijambo gato mu segonda umwe, ariko duce duha ijambo aba nabo kugira ngo dukurikize urutonde rw'iminota 5 ntituyirenze kugira ngo bose bavuge. Karibu. Kubera wari umwanya wo gusigura CCBU, nico gituma cyo gufata ijambo kugira baza gufata ibibaza kubaza ibibazo, baze kubaza ibibazo bumva ico nyene CCBU.
nagomba ndababwire yuko muri CCBU musanzwe twagreya inde ninde muntu aba agreye ntitwagreya umuntu kuko ni ihuriro ry'abagwizatunga abagwizatunga bafise ama company urumva twagreya company ntitwagreya umuntu ariko umuntu afise ivyiyumviro akavuga ati afise ivyiyumviro nshaka gushinga company akaza kitura CCBU ashaka kumwakompanya kugira ashiraho iyo company yiwiwe mu gihe atarayishiraho abari ngaha ndabizi ko mufise ama company cyo gitwa muri abagwizatunga mu vyumve gutyo hariho twifuje ko twoshiraho iyo bureau nashaka kumwonganira president bureau nashaka ngire ko murashobora kubikosora ngire ko mvuga ko abantu baje bavuye mu states ujya mu rushinga ntahe niwe naniyumviriye nuri yatangura hariya mu mazina sindayibuka neza Dieudonné na Olivier ko boca na Pascal ko boca baja muri ntuzenye muri bureau directement yabo abantu batatu je nkabo mu coordinateur toujours canke murabukuntu mushaka kuvyabia ukundi kuntu bishaka kose ko murafise ijambo cyo tugira kubera umwanya ni munini nyumugani wa president ntituruhisha abagwizatunga hamasha dutangura dukore dushireho amategeko agenga CCBU kuko nko nababwiye CCBU ni na president wabivuze ni ishirahamwe yigenga bisigura ko hari umuntu ashobora kuza mu gwizatunga akavuga ati jewe DICOBU sindi muri yo mugabo chambre de commerce ndayumva ko ashobora kuyijamo uwo muntu turamwakira neza gose turamwakira kaza atari muri DICOBU mugabo akunze kuza mu ishirahamwe ry'abagwizatunga akarijamo nta kibazo mugabo akamenya yuko chambre de commerce CCBU ni gisata ca DICOBU nari gisata ca DICOBU ntidushobora gukora ibintu DICOBU itahezagiye sinzi ko mu vyumva ivyo bintu mugabo mu gwizatunga toujours kujya amafise liberté idasanzwe yo kwinjira no gusohoka urumva turakiri twoshaka kubona umugwizatunga je afise amafaranga ashaka kwikorana n'abandi bagwizatunga azanye ivyumviro vyiza ngo tumusubize inyuma ngo ntari muri DICOBU nivyo rero hamagomba kubasaba yuko twoca tubandanya sinzi president we yashaka guhijambo abandanya bahijambo kugira twogere ngaho tumwe tuyaga neza dushiraho nizo nzego mbishoye kubishira murakoze reka dukoreshe umwanya rero hanyuma uza kubaza kuko n'umwanya wo kubaza wo kunganira ari kibazo uyadresse ku muntu ugomba kwishura ikibazo cyawe sivyo ni yatacishura neza turashobora kuca tumwunganira mugabo kugira ngo dukoreshe umwanya iyo minsi 5 tuyikoreshe neza tuganire kuri ico kintu CCBU akamara mwakumvise yo kija murahazi rero ubu ufise ijambo ntituvuga ngo turi haende vyonda micro vuge iminota 5 iheze ugezaho hanyuma nk'abantu babiri nk'abantu mwese mwari kubanza kuvuga tukumigene mwumva ibintu hanyuma umuntu akaza kwishura basi kubibazo by'aba bose mugabo ari kibazo gikereye inyishu ubwo nyene tuca tugira ko tucishura nta kibazo karibu uriya mutama yabuze ikintu ciza cyane yabuze yuko burya nanje nari nagombye kukivuga ibyagusa bitera ubwenge buke ukeneye yuko ikintu gikomera koresha inguvu ariko nukeneye yuko uwundi muntu cyangwa ukizigira uwundi muntu bizogorana jewe rero nashigikira yuko habaho umugambi excuse me turabashinga ntahe benshi n'abapfasoni batari bake je ndabona yuko hobaho nimbaho icambere tugomba kumenya tuti mbega tugomba kuinvestisa canke gutanga charity nimba ari charity hariho akayira tuza gucamwo nimba ari kuinvestisa naho nyene nuko nyene reka je rero mvuge nimba ari kuinvestisa habuzwe yuko bizotwara amezi 6 ariko ku ruhande rw'iwanje navuga nti ndiko natanga amafaranga nzotanga amezi 3 habi yindi nama iyo nama niyo izoca inyemeza yuko no bandanya ntanga ry'amahera canke no hagarika aho ni mu ruhande rwo kugira gute rwo kuinvestisa ari uruhande naho gugufasha naho nyene nuko nyene nzofasha ry'amezi 3 twongere kwicare kuko nimba ibintu bitari ko biragenda neza tugomba kongera tukagira inama kugira turabe yuko ibyo turiko turakora
koko tutayiko turatumwanya murakoze. urakoze cyane aho tuvyumva kumwe twese no kuvuga turakeneye uburyo buhagarutsa DICOBU ntaco iyo sije mbere ndabasabe tuze kwigaruka ko mu musozo ntituvange amasije ubu tuvuge ku bintu vyunguka ibintu sambiri creative tubanze tubireke kuko turaza kubigarukako ingufu zawe ndazikeneye nivyo muri DICOBU nawe ndazikeneye mugareka ubu tubanze duhere kuri iki kintu CCBU twumve ko tucyumva kumwe hanyuma umwe wese avuga ingene cyo tangura reka ce ngira ko ntange intumbero wewe ufashe ijambo utubwira uti CCBU ni ikintu ciza ndagishigikiye none ko ndagishigikiye jewe mbona yuko abantu boza muri kino kintu baba bameze uko mbona yuko abantu boza muri iki kintu citwa CCBU baba bari capable yo kuronka n'imiburiburi umutahe muto wo bungana ota nkakarorero canke ari abantu bashobora gutanga frais d'adhesion y'iki kintu kugira ngo tubone ko abantu turi kumwe kujya twabivuze kare ni igiki cyo kwerekana ko abantu bose bari ngaha bazoja muri CCBU ubwa kabiri abantu bose bari ngaha aye ba eske bari eligible kuba muri CCBU ica kabiri ica gatatu nako aba bantu bose bari ngaha umutahe muto twofatira ko kugira umuntu aje muri CCBU uwo mwana gute eske bose bari gushobora kubise company mu gitinjiza n'igihumbi ku kwezi nibisegura kugira company ko uca ubo muri CCBU ariko urashobora kucuba muri CCBU direct mu gihe wandikishije company yawe muri CCBU mu gutanga nk'amahera asabwa kwinjira muri CCBU ushaka kujutanga nka frais d'adhesion n'igihumbi kugira winjire muri CCBU na karorero company yawe ironka amahera yaronka nta ngorane uri muri CCBU wewe muri ico gihe muri CCBU ntuzokwinvestisa mu migambi kuko nta buryo ufise mugo uzogira amahirwe kugira ama exchange yo kumenya makuru y'ibibego muri CCBU ukagira n'amahirwe yo kumenyekanisha ivyawe ukagira n'amahirwe y'ihugurwa kugira ngo nawe utere imbere bisigura yuko rero tutakora n'abafise amahera gusa mugabo tubanze twumvikane d'abord ninde yoja muri CCBU frais d'adhesion yongana gute nk'ingwati kugira ngo ntihajemwe umuntu adashobora aza kudutesha umwanya no kuduhariza mu manama kandi kubera ko ugasanga tuko tuvuga ibintu bimurengeye urumva twumve ko abantu bagifata nka serious eske ayo mahera yotangwa buri kwezi canke ni rimwe gusa canke yotangwa buri mwaka canke umuntu yotanga membre donc membership fee buri mwaka akavuga ati umwaka uheze ucure novera kugira uri umuntu uri muri chambre ya ntuze ya CCBU ijambo rero rasubije wawe nyakubahwa ubanze wishisho kibazo kugira ngo abavuga bose baheraho imbere yuko tuvuga ama challenges iki kintu tubanze twumve ko gikenewe twumvise ko gikenewe tu definise abo kijamwo abaribo n'amahera yose abwa kucinjiramo ivy'imitahe rero n'imigambi yokogwa amanama zokogwa aremeshwe n'abazobagize ico kintu CCBU bayatanze ya mahera ni bazoca batora washaka nuwo wita ico bita leading manager w'ico kintu CCBU azokorana na Erwa nk'umuhuza bikogwa wa DICOBU aserukira ico gisata muri DICOBU hanyuma kongera akabijisho rya DICOBU muri ico gisata urumva Erwa azoba ari hose aravyo bintu no kuvuga rero dufata ijambo tugenda ku ntego kugira ngo kino gice ca mbere tubanze twumve kirakenewe ko gikenewe abo jamwe yobameze uku nuku frais d'adhesion yongana uku ku mwaka ku kwezi uhejeje aho igice ca kabishoza kugaruka rero ingene tugira indi move murakoze murakoze cyane hama ku ruhande rw'iwanje ndibaza yuko kino gisata kirakenewe cyane umuntu yamaze gutahura business agatahura power ya media kuba yo kwinjira muri kino gisata ndumva yuko ni inyungu kwishira hamwe kandi ni inyungu no kumugwizatunga ibintu byoranga uwo muntu n'ibintu bimeze gute je ndibaza yuko kintu ca mbere coranga uwo muntu agomba kuba ari umuntu w'umugwizatunga koko kandi uwo mugwizatunga ibyo bintu byo bimuranga nawe hakaba hariho process yo kuraba mbega umuntu nimba afise company ko ngaha muri America kugira ngo bemere yuko yahagurutse bikwiye hariho imyaka bavuga bati uyu muntu ari muri business imyaka ingahe nimba maze umwaka imyaka 2 imyaka 3 kandi ikintu nyamukuru muri kino gisata
kibe cyo ku umuntu nimba afise umwaka imyaka 2 imyaka 3 twongere twige ukuntu n'uwo muntu yoza mugabo n'uburyo yo kwinjiramwo kugira ngo bajya abandi bantu bamaze igihe muri bino bikorwa bya business nabo ntibakwego ngo basubizwe inyuma n'uriya muntu akiri kuri ruriya rugero. Ndibaza yuko ibyo bintu tumaze kubitorera umuti ibisigaye byose birashoboye kugenda neza. Cugira ko imyaka ingahe muri business? Imyaka ndabona yuko nto shobora gutora imyaka ntarumva ibyo abandi bagenzi banje bamaze kuvuga kuko cyabaye digitatiye murakoze. Donc ushobora kuvuga ati mfashe nk'akaro umwaka umwe hamuca ugira ko na proposition ya friend d'adhesion kuko twese ubu turiko turavuga ikintu CCBU mbwa turakibamwo kugira ndakibemo nuko jewe mba natanze friend d'adhesion iza kumfasha basi umunyamateka kugira ngo ikintu gihinyanyure erega ikintu cyose urabizi n'amafaranga ubu turacabivuga n'ivyiyumviro birashe vyiza mugira ifako tubishira mu mategeko kubisha amategeko naho n'amafaranga ico kintu cyose turiko turavuga ni ivyiyumviro birashe turakeneye rero ikintu kibihagurutsa ubwa mbere friend d'adhesion ica kabiri uwo dushaka wariwe imyaka mazimu mugaje yewe nkavuga nti umuntu wese afise company nk'akaro kuri jewe ahemera gutanga 1,000 akemera no kuzogitanga uwundi mwaka ari nuvera ubuje turajana kuko hageze ku investisa ashiramwe agomba kuko nabantu bashizemwo kuko ni share mu vyumve ni share kuba muri CCBU nibisigura ejo hugure hoteli kucu ubamwo sinzi kucu vyumva nakarorero ubamwo kubera washizemwo share utashizemwo share hotel nibizokwitwa izina kanaka utarimo mu yo projet nturimwo gusa iki kintu kizohuza abo bantu kiguhinzira yo kumenya imigambi hari naho woshira amahera yawe mu gihe bikenewe cyo gushiramwo canke ntushiremwo cyo gukuramwo canke ukabandanya bizovana kuko nta gahato muri business ubona ko ohomba nta kamaro ko kubijamwo ujamwe kwera ubona inyungu gira ko udufashe kugira ngo abavuga bose bica bidufasha muhejeje kumenya ati decision tubonye ni bose babihurijeko. Karibu President gusabe kanu gatoya ngongera ko mu bisanzwe ibintu nk'ibi CCBU ntiyavutse twayivuganye ko ngo tuce tuza tugira abantu ngo bimeze gutya na gutya hari ibintu tuba twaravuganye mu bwa mbere tugatanga forma mugabo uno munsi ko tugize inama y'abagwizatunga abagwizatunga bafise ububasha bwo kuvyamanda mugabo abari ibintu bihari nico gituma numva umengo no babwira icyo twari twashatse twashitseko kugira mwe mufata ijambo muvuga uti mwiyumviriye gutya amwiyumviriye nabi mwongera ukunuko tukaba dufise ko cumengo tuko turayitonda uno munsi bive mu mutwe w'umuntu n'umwe kandi ari ibintu bisanzwe bihari majamo make twumvikanye yuko amafaranga ya adhesion ari amafaranga 1,000 ku company kuko nubundi nabagwizatunga tso kwafise company ni 1,000 ku muntu hama umwaka uhaciye kubera hari umuntu ashobora kuza ntakore dushaka abantu bakora hari umuntu ashobora kuza ntakore akatekereza mwaka uheze tugatanga $500 ya renouvellement ya inscription $500 ku mwaka mugabo ubu adhesion ikaba 1,000 hama rero baza gufata ijambo muvuge mugabanura amafaranga canke muyongera ko mugabo hari ahantu twatanguye gutanga forma ihari apart ko tuvuga dans l'air comme ça ngo nibive muri mwebwe nko kubengo twebwe hacu twiyumviriye kandi turi DICOBU ari abapromoteur bayo nuko rero murakoze hama je ndimvira yuko kati y'imyaka 2 n'inusu n'imyaka 3 ntitwoba twihenze imyaka 2 n'inusu imyaka 3 ariko kawaida ko ari guhera ku myaka 3 kugeza kuri 5 ariko ndibaza ko ari ibintu biri mu ntango dufatiye ku myaka 2 n'inusu kugeza ku myaka 3 hama noneho mu nyuma tumaze kubona ukuntu biriko biragenda kuko iyo utangura ikintu gishasha uragitangura ha muri kuragenda ukagenda wakora ibintu bita evaluation ivyo babiri opened ku bantu bose canke azoba ari umumambre wa DICOBU gusa canke murafise igitigire ntabanduka muvuga ati tugejeje ko tuzosha twugara hama bazoba bakwiye mbe
ayo mahera mutagetinga yoba arangahe yoba ari projet dufise tuba turiko turatagetinga umutahe fulani kugira ngo tubushikanye bivanye n'abamambre barimwo tugaca twugara canke is just ivyiyumviro gushira hamwe amahera hama mu nyuma umuntu akaziyumvira ikintu yokora kubera bivanye n'abantu bazaba binjiyemwo ngene abantu bazaba benshi canke sindatahura nashaka kumva more clarification. Murakoze. Kuriki murabona association iyo ariyo yose chambre de commerce iragira ama expenses yayo n'ubu turahuriye ngaha simbaka ngo tuzo turahurira ngaha dushobora guhurira handi hantu hose hari ama frais de fonctionnement no ngaha hararihwa kubera sinzi ko mubizi ko DICOBU ifise umugambi yuko aha hantu hazoza harakoteshwa kuko hinjiriza amafaranga DICOBU ni yindi projet iyi ni yindi projet ya DICOBU sinzi ko muvyumva iyi ni yindi projet ya DICOBU hama rero natwe ngiye ko ngegeje guconnectinga ikibazo ciwawe n'ikibazo ca madame Gatoyange cavyumva yavuze ati none vyuguriwe bose bien sûr vyuguriwe bose n'abatari muri DICOBU bashaka kuza muri CCBU muri chambre de commerce ucawumva nk'umuntu azo ari muri chambre de commerce kuko izo ifise amategeko yayo yigenga atandukanye na DICOBU naho ari gisa cha DICOBU hashobora kuza umuntu atari muri DICOBU ko n'umurundi wese abishaka mbese n'umunyamahanga abishaka kuza muri chambre de commerce arabirekuriwe kuko hashobora kuza mu Kenya hashobora kuza mu America hashobora kuza uwari we wese akavuga ati je ndumva imigambi mufise ni myiza nshaka kugenda nko mu Burundi kugira ikintu nkora mu Burundi nshaka guca muri DICOBU akaza ari mu Kenya akaza ari mu America akaza ari mu Faransa akaza ari mu Mwongereza mugeza ko twamusubiza inyuma muravyo twamusubiza inyuma ndashaka kumusubiza inyuma no buhoro buhoro ni chambre de commerce tukeneye ko haza abagwizatunga bose umugwizatunga nta gihugu agira ntabwo kagira uwari we wese zomwakira kujyanya nazoba twe dushaka umugwizatunga ari umunyamerika ari mu Burundi tumwakira na yombi urumva ashobora kuba atari muri DICOBU mugabo ahantu azokorera munyumve neza mushinga nahe na DICOBU hashobora gutangura kuvuka projet dushobora gutangura kwiyumvira amafaranga ivyo nibaza ko ari ibintu dushobora kuvugira ngaha nyene iyo projet ivuka ngaha n'amafaranga acaboneka kasha tuyumvira ngaha nyene muri uwo mwanya urumva se amafaranga tubanza gutoza ngo banza we menshi ngo twiyumvira imigambi ni projet ibanza kuza hama tukarondera ukuntu tuyifinansa ariko n'amafaranga abonetse imbere navyo nyene nibisanzwe ivyo sinzi ko banishoka kibazo ushaka kunyibutsa hari ico yabajije kijanye nuko hari abantu kanaka mwateguye ati bano bakwiye tuzohagarika kwakira abantu binjira ico ko dushobora kucishura ko kubera iyi ni chambre de commerce y'abagwizatunga nta muntu ashobora kuza nk'umugwizatunga afise ivyiyumviro birashe ngo musubize inyuma nta bantu benshi babaho kubera ibikorwa dufise ni byinshi gose dukenera abagwizatunga benshi gose nta mugwizatunga ashobora kuza ashaka kwinjira ngo tumubwire ngo ntiwinjira nico gituma imiryango yuguriye ku bantu bose ntashobora kuzokugara umuryango ku muntu numwe aje ashaka gukora ikindi kintu nacone ni kibazo ciwawe wavuze ati umugwizatunga ashobora kuba amaze ukwezi kumwe wavuze mu myaka 2 ko ari ubona ariko twebwe muri byo twateguye naho kwa registre company uno musi nyene urinjira kubera kuba utari utamaze imyaka myinshi ntibisigura ko ari ukora gose ushobora kuba uzananye inguvu nyinshi ugasanga ikampuni yayimaze imisi 5 mugasanga ni company igiye gukora gose urumva twavuze ko n'ufise ivyiyumviro tuzomufasha no kugurura ikampuni urumva nuza afise ivyiyumviro gusa wenyine tuzomufasha nketswe rero usanzwe yaramaze kuyukugurura ikampuni urumva nibisanzwe ivyo bose bararikuriwe kwinjira murakoze hari ibintu vyinshi tutokorera ngaha kuno mwanya na cyane ivyo no kwita legalite cyangwa le texte ibi bintu na cyane birimo amafaranga kuko hazoza amafaranga menshi je vous le dis abantu tufise inyota yo kuja hamwe kumva yuko nshobora kuzana 200 uyu 200 uyu 30 hategezwa kuba le texte amategeko yizwe neza kugira ngo asepare umva ntihagire ibintu vinjiranamo DICOBU n'igisata c'amafaranga hariyo uruhande uravyumva dufise umbrella DICOBU ni umbrella yacu
mugabo tumenye neza yuko amafaranga ashobora gutuma izo institution zibiri zisekana cyangwa hakaza n'abantu kuko tuguruye bose hariho umwansi wa DICOBU ashobora kwinjira ngaha muri ntuze muri CCBU amaze kwinjira agatanga amafaranga yiwe hanyuma kubera atamategeko ajejwe neza kandi ari certifié ari no muri leta ejo bigatukwa bigasambura DICOBU kubera ingorane zabaye muri CCBU nubasaba yuko hoba le texte amategeko akaja imbere hariya muri leta avuga ivyo dukora règlement d'ordre intérieur et les statuts ziki kintu dushaka gukora kugira ngo ejo ntihabe ingorane hanyuma ngiriye ko amadolari 500 amadolari 1000 umuntu wari wo wese yo yatanga nuko aba yerekanye geste de bonne volonté yuko agishigikiye je ndashigikiye CCBU nuno munsi yuko muca mutwandika murakoze cyane ivyo bintu vuze ni ibintu vyiza gose n'ubu twe twavuganye na president tuti amategeko tuza kujaho tukerekana amalimite ya chambre de commerce na DICOBU ariko mu bimenye gose chambre de commerce ni gisata ca DICOBU amategeko atsa kuzojaho amatexte ari lego atsa kujaho gose abisepara sans toutefois kuyekarta gose kuwabishizeho ko ico cyumviro ni DICOBU yabishizeho hari abantu benshi bamubaza with the good intention ugasanga uno munsi yavuze ati CCBU ndinjiyemwo mugafise intention yo gusambura DICOBU akayivuruga ku buryo usanga noneho DICOBU irasambutse mbe DICOBU isambutse kubera amategeko mutayi bubatse neza CCBU nazo shisambuka ifuko amategeko tuyandika neza ku buryo akingira izo nzego zibiri habaye yegeregere muri DICOBU CCB izo bimeze gute habaye yegeregere muri CCBU DICOBU izo bihagaze gute kugira ngo umuntu nubwo uvuga ati jewe ndi muri CCBU sindi muri DICOBU buryo uje utemera imigambi ya DICOBU ukavuga ngo wemera imigambi ya CCBU sindavyumva ke navyo tungana ndazi yuko abantu mutariko murabahata ngo binjire muri DICOBU mugabo aje yumvise imigambi ya CCBU akayikunda ntakundi imigambi ya DICOBU uwo muntu muramuraba neza izo ni ngorane rero ntitugira ibishobisho kuko ama association menshi ayamafa kubera we are so excited about something ibintu by'ibisantima no kubanza ugashira kote niba muvuga muti dushiraho inzego zishobora kugumya izi ibintu bibiri dufise ngaha DICOBU na CCBU ifo kutuzana kwanza strong measures uvyumva kavyumva utavyumva ntavyumve ntituze kubembereza ucu usanga uryo uri kurabembereza azoza kwica ibintu mugabo ugiye yaje afise heart ni wakwici aguye mu mporero ni vyiza ko dukorera ku bintu vyanditse aha twese twarize yaba dukorera ku bintu twanditse umuntu akarigimanta ku kintu abona na jewe hari ibintu ndiko ndatahura ubu ndibaza ko hari nabandi bari muri the same boat as me ni nkuko urumva rero ni vyiza yuko maybe not today but next time tubishireho vyose tubishireho kugira n'abandi bagwizatunga bibonye avuga ati ako kantu naje kumfasha ico gihumbi zogitanga sivyo none rero mu givyo vyose ni za nkingi y'amategeko y'amategeko atabaye bizotugora cyane rero to making sure ko amategeko tuyashiraho ntitube ari kumotiva abantu gusa kubera ibishobisho murakoze urumva muduha umwanya tuzasura kubatumako tubereka amategeko naho nyene muzamufise uruhusha ko gusura kuyamanda kandi hama tuyagire neza hama tuyarungike ameze neza tuyabarungikira ku ma-email ko twa kakari mwavuze ko kavuyemo naka kakari mwavuze twongeremo naka turakongeyemo hama rero ubu test finale ni turayirungitse hariho akantu twavuganye tukiri muhira niho kariko karagaruka uriya mutama ntitwari turi kumwe nabwiye nti muri college ntabwo nigiye n'ibintu bya accounting ariko abantu b'abagwizatunga umuntu agenda kurikirana baravuga bati kijya cigwa cyo muri college cy'ibintu bya accounting ni ukuvuga icigwa ca mbere bigisha atani kindi kintu barakubarira
ukuntu uronka idolare ukuntu urigumya n'ukuntu urikoresha. Rero umugwizatunga iyo haje ikintu c'amafaranga ni lazima bino bintu bigume bigaruka kuko ariko arasohora ifaranga, iri faranga ko risohose rigiye hehe. Rero uriya mutama tumutahure kuko ikintu ariko arabaza ni ca kindi nyene twamye tuvugana kare. Urakoze. Abraham sinzi ko ubaza kwicurira ngo ngomba kuca nishura ce nango muco mugabo nimba ufise ico wunganira kuri ico shishika. Je nanje sindi kure y'ivyumvira abandi bagiye batanga, kandi nanje ndashigikiye iki cyumviro ca CCBU kuko ni cyumviro kizodushira hamwe kumbure tukagera aho twishikanye. Mugabo nkuko bagenza bivuze canke uriya mushinga ntaho bivuze, ikibazo cyo gutanga 500 canke igihumbi si kibazo, ahubwo naho yoba yarenga nta kibazo. Jewe ndabishigikiye ko twotanga amafaranga, mugabo nifuza ko dusigurirwa ingene ayo mafaranga azoshobora kuzana karusho kuba yatanze. Jewe nkuko mwavuze ati duce duproposa n'ivyo n'imbono yacu ko tubibona. Je nabona ati amafaranga ahubwo naho mutubwira yarenze nta kibazo, mugabo nkuko mu association bavuga ati barandika ama grant, twavuze ko no munsi twibanda kuri CCBU ariyo ya commerce atari sambiri creative. Mugabo muri sambiri creative hariho ivyo kwandika ama grant, umuntu akandika ama grant, tuzohemba umuntu yandika ama grant. Mugabo nibi vya CCBU hariho abantu bashobora kugira ama project management. Nimba mushaka kuvuga ati okay, turatanze igihumbi tuzoca tubazanira umuntu yandika de projet, hama muzitoye uyo muntu azoba ari umu expert, azotwereka ati amafaranga yanyu muyashize muri iki kintu muzoronka amafaranga ngana gutya, aho nimwashaka mutwake 5 ndukaka igihumbi, mugabo mutwereka ingene mugiye kutuzana mu expert atwereka ama project azotuma dushiramwe amahera tukagaininga back, tukumva yuko ayo mafaranga dutanze tugiye kuyahemba mu expert agiye kutuzana ama project tuzokwitorera nyene aca dusigurira n'ingene iyo project yayize neza izo dusubiza amafaranga n'inyungu. Murakoze. Urakoze cyane, uvuze ikintu cyumvikana. Ndabashimiye mwese maze kugira ico mushikirije. Okay, reka ngaruke kuri iki kintu rero. Habaho ico bita aba membre fondateur b'ikintu. Nico bituma mwebwe nk'umwaje mu nama ya mbere y'abagwizatunga mwaje gushiraho CCBU. Nimwabishaka rero mwese muraba aba membre ba CCBU no munsi, hama mutange frais d'adhesion. Ico kintu kibici wanyu ntikibe ica DICOBU, kugira ngo mwebwe muzoba mukigize mugende mukorane n'ijisho rya DICOBU, mushire hayo mategeko, muzana abagwizatunga abanyamategeko bagihinyanyura uko mushaka. Ikintu ca mbere ni network y'abagwizatunga haba ngaha no hanze. Ico nico kintu ca mbere. Wewe uri umugwizatunga uvuga uti je ndakwiye kuja mu muryango burya w'abagwizatunga kuko ntibayaga insako. Sinzovyuka kuri iyo groupe y'abagwizatunga sanga mvuga ngo wewe ngo yerere ngo vyabini ngo bimwe bimuhora twumva uri ama social media, sivyo uzosangayo. Uzovyuka usanga yati ewe idiri y'igitoro hari umuntu ashaka kwemvesa muri ibi nibi hano bimeze uko, bamwe mu sanzo mukora imiduga bimeze uko. Hanyuma uwo mugwizatunga bimwe bari kuravuga vya nkamba bravo avuze project management, naho rero hazoba muri amahera mwatanga canke babone muri kumwe muzoba mufise namwe leadership, muzoba mufise umuntu abarongoye abatumako agira amanama, uwo mutanga raporo, umukozi wa CCBU na wazoba hari akora ico gikorwa ku nyungu ya mwese. Niwe azovuga ati rero hazobihigurwa kubijanye na financial erega money management, erega n'abagwizatunga barakeneye izo nyigisho. No musije ko tubivuga ngaha twese turabagwizatunga, mugabo usanga uriya mutipe afisa abakiriya bake akabatunze kundusha, kandi je ndo nka menshi akanca mu myanya y'intoki n'akarorero. Nizo hugurwa zizotangwa zizobaho kuri abantu bari mwije. Uburusho ni bwinshi, ni mwebwere muca mubidefinisa sero nuko mushaka. Nico bituma navuze ni ko mumva rero ko iki kintu gikoma kubaho.
suko pasta twari kunanira kwandika kandi turafise document yanditse yiwacu ishiraho gusa isigurira abantu kino kintu mugabo si amategeko ya kino kintu kuko ntikirabaho twebwe twagomba yuko tubumvisha ko gikenewe mukaza kandi mwaje twe misiyo twayishitse gerega no kuvuga twebwe twabishitseko twagomba ko abagwizatunga baza hanyuma bakumva ko gikenewe ico kintu kirakenewe akamaro mwakumvise ingene rero abantu bajamwo bavamwo amahera atangwa ku kwezi yava niyaja ni mwebwe mubishiraho tubishizeho byoca bigaruka bikavuga nimwe bavuga vena ngo murabe nikizo bikintu kiza gutera ingorane muri DICOBU nico gituma rero je ngire ko nk'umugiye ugisahira ko twumvinze ko ico kintu kibaho hakenewe ibintu bitatu ubwa mbere hakenewe abantu bagihagararira mfata kibanza koko twese turumva ko gikenewe ica gatatu twese turi ngaha ko twumvikanye ko Freda Desio ikenewe iyo Freda Desio nayo imisi yose na mahera hagarika ico kintu canka gafasha kugira ico kintu kigume kibandanya kibaho rero ayo mahera arakenewe kuko ubu nyene tuvanye ngaha twumvikanye abo tuza kuba twatoye ngaha tuca ejo ikigo ca mbere murondera no kwangaje mu avoka sivyo no kwangaje mu avoka kugira ngo aze akore ico kintu agitunganya gitumbereze muri cadre legal tumve tuti iki kintu na DICOBU ibi bimwe vena avuga bimeze ukuntu hanyuma tuce turaba document umu avoka yaduhaye twaprove ayo mategeko no kuvuga izokurikira ntidukwiye no kwirirwa turahurira ngaha ayi tuzoba twatanze uburyo umu avoka azoba yadikoze document azoheza ayiturungikire twese kuri ico bita Google Doc twese twasinye hama twavance muri usangi rero je nagomba ntidukoresha umwanya munini yego munyundo rakoze kunkebura je nagomba twumvikane tugire ko tuvuga tuti rero twavyumvikanye jewe ndatanga igihumbi hanyuma tuce turaba ninde yo readinga kino kintu murakoze kumpa ijambo hanyuma ndibaza yuko ivyumviro tuko tugatanga vyose ni vyiza kubera ko ubwa mbere ikintu no kugitahura ukacumba muri context umaze kugitahura mu mutwe biroshe kugisigura n'undi muntu atacumva kugira ngo acumve CCBU ntirabaho kuko nta rupapuro ruyigenga dufise no kugira ngo ibeho nuko hari utanga amaraso tanga umwanya amafaranga niyo maraso tuvuga sa maraso naturel hanyuma tuyishireho ibeho twebwe rero ahubwo twakoraniye hano ini privilege kuko ibi twereka yuko bishoboka kuko ikintu kirabaho mu Barundi nimba twuba babiri batatu uko turi tukaba duhuje inama n'ingingo uyu munsi twemeranye nubwo byo 5 tubigire adhesion nimba ariko muvyita kugira ngo biduhe amafaranga kwiye yo gutangura duhagaze neza kikamara guhagarara tukamara kuronka ico bita frame ya chambre de commerce dushaka no kuvuga tuzivugira nk'umuntu ufite company jewe kugira nangaje umu employee arashika nkamukorera interview ya mbere hariho umuntu akora interview ya mbere iya kabiri akaza in person iya gatatu tugahura turi batatu uwamugiriye interview na jewe n'ujya mukozi hama tugaca tumurungikira amategeko yi company kuri email atayasinye ndishoye kumuha akazi kugira ngo atangura akazi rero ndibaza yuko amategeko ni ikintu gikomeye mu bintu byose none rero tuvyumvikane ni bande abantu batatu ejo baca badufasha ukontakta umu avoka umuroya kugira ngo ico gikorwa kije mu ngiro ayo mahera rero azoba yumvikanywe ko dutora muca mutubwira ati rungika kuri zere kuri uyu muntu tuce turungika uwo muntu aca agenda arihe ico gikorwa giheze kive mu nzira rero ngo mace nkoro rutone ngaho gwa twari kumwe ngaha wandike izina ryawe ni company yawe hamuca usinya imbere y'iyo ntuze yawe byo dufasha none rero ico gikorwa twogikora je natanguye mvuga ati amahera si kibazo na 5 bo bitanga mugabo ni kumenya ati amafaranga atanzwe agiye gukora iki rero
yavuze ati ahubwo ntihabanze handikwa amategeko vyumvikana ko concern yiwe nuko ayo mategeko niyo atuma abantu badera niyo badera ko ntibadera juste pour quadra badera ku mategeko. Reka tuje mu mategeko kwanza turinjira turimo edaye turimo mugabo reka twinjire dufise amategeko ni navyo vyerekana yuko CCBU ifise cyabwenge. That's number 1. Nico cerekana yuko ngaha atanumwe ariko agwanira ibiti, kuko iyo tuba dushaka ibiti twinjire jewe ncambiki twaba abafondateur jewe ncambiki uyashabiki no sawa tuko tugwanira ibiti no turimo reka tugende avec les assurances kuko tuko dutegura protection ya CCBU mu myaka 10 mu myaka 20 turimo mugabo reka dutanguze iyo abatwa dufise umwanya ndababwiye iyo abatwa dufise umwanya ukwiye aba bantu ntibari kugenda twaca tuguma nga tukiyugarana nejo tukagaruka na hirya yejo tukagira draft y'amategeko ivyo tuzoca duha umuloya mugabo I wish inama ibe ari kuba yari gutangwa nko kuwa 4 cyangwa kuwa 5 twari kugumana tukakora draft y'amategeko tuzoha urya muntu ahubwo yavyashoboka hari kuba nakantuze ivyo bita equipe technique y'abantu batatu bagaca barengene boganira either on Zoom whatever bagaparafa ibintu barazi bimwe byo turiko turavuga aha hanyuma bakazoca babiha urya muntu umunyamategeko kugira ngo dukorere ivyo bintu ningoga munyuma tuje tuja kuri Zoom twamande hanyuma bice bija mu ngiro nta n'indwi zibiri zitatu bizomara. Please reka tugende niyo difference nga haturi ncabwenge bo twayaze neza twese nga nagomba ndabashimire cyane gose ngende turiko turayaga nk'abantu nyene vyerekana ko bazi faranga icarico bisigura yuko tuzoshika kure nimba ari ikintu gisaba amafaranga jewe nta muntu numwe nizera ico kibazo ndagifise rero nimba tubuze tuti tugomba gutanga amafaranga mpa receipt iyo receipt ndayibika ahantu iyo receipt nimba ari urupapuro nimba ari systeme nshobora no kuriha ku isimu nkabana record ahantu ihabe ku buryo nimba naho noriha akazohera imyaka 5 10 nshobora kugaruka nkavuga nti ebagabo rabaje bikorwa nakoze naho wewe utariho hari uwundi muyobozi nkamwereka nti nakoze bino bintu hama muri ico gihe ibiyago bikabandanya ni no muri ubwo buryo rero nagomba yuko hobaho systeme y'ukuntu abantu bamenya ukuntu bariko barakora atabanje gutelefona naka atabanje kuvugana na naka nyene ku ruhande nukuvuga buri muntu kugiti ciwe akamenya ati ndiko ndakora uko ico kintu kibayeho kizotuma abantu benshi babana inguvu zo kubandanya bakora kandi bakora biyumva mu bintu hama ndibaza kigira kabiri nuko ibintu byose nukuvuga business transactions zigomba kuba mu muco hama umuntu ariko arakora business akumva ati ndiko nakorana n'abantu kandi aba bantu tuko turakorana nta guhendana kuko muri make umuntu ariko arakora business aha twese twa abantu dukuze nta muntu ashoboye guhenda uwundi nico gituma ubona tuko turaharera umwe avuga kino uwundi avuga kino nuko buri muntu atahura business mezuku uriko avuga ati nza n'ibihumbi 5 none ibihumbi 5 wewe ugomba kubitwara uri umushinga ntahe gende umushinga ntahe reka tubwirane tuti nimba hakenewe ibihumbi 2 ni ntanga ibihumbi 2 bigende gukora igikorwa hakenewe yarenze ntanga yarenze agende gukora igikorwa amahera ave mu mfuko y'umuntu agenda gukora igikorwa yagenewe murakoze. Okay, kugira tworoshe ibintu rero tuvuge ukunyene ariko aravuga mugabo nagomba namusabe wenyene Diodone wandike ivyumviro by'abantu mu mpere nikaramu zurandika ivyumviro by'abantu vyoja mu mategeko kugira ngo abari ngaha bose bavuge bate nk'ubu Diodone avuze ati ibintu byovugwa muri ico bita money management iyo ntuze ingene uburyo buzoza ko hategerezwa kuja amategeko nk'ira mahera azokora rero tuvuge ivyo vyiyumviro kugira ngo Diodone abitwandikire
ivyo vyumviro nyine mushikiriza nivyo bizoja mwayo mu mategeko. Donc vena bimwe bavuga nti tugomba tubikore tuza kurangiza dushiraho gusa abantu rero bagenda kubitunganya. Murakoze ivyumviro vyose mwagiye murashikiriza ni vyiza cyane, ariko nkuko babivuze tushiremo akantu ko kuvuga ngo DICOBU no muvyeyi wa CCBU nitugasiga inyuma. Murakoze. Hanyuma mwavuze vyinshi jende umuntu akunda kumviriza cyane kugira mbere yuko mvuga. Hanyuma hazoba hariho appointed members bazoba bahagarikiye ijya CCBU, kandi izo appointed member bazoba bashizeho na bazoba bagiye gukora kugira ngo bagire research y'ama business investment kugira ngo bari abantu b'ama business bazoze kugira ngo ba contribute cyangwa batange investment zabo muri bo. Hanyuma ikibazo gikuru kiriho mbe muri ijya yindi niyo DICOBU bo nabo bazoba bariko babafasha muri ayo ma research yayo ma company kuko bari appointed member barashobora kuba bari lacked nivyo bashobora kuzana muri bari abantu ba investing in kuko nitwaguma twicaye turindira ati umwaka uzane hene ibintu bigiye kuboneka tubwire rero bari abafisa amafaranga bari aba entrepreneur na bari afisa amafaranga baze ba investing. So dufate ba pointinze nk'abantu babiri cyangwa batatu babantu babiri cyangwa batatu baratanga uyu mwaka uheze bazanye gusa nk'ibintu bibiri abantu bashobora gushiramo amafaranga, ariko ugasanga DICOBU yoyo ifise more access ku bintu byinshi birenze muri buriya buryo nahoze bizoca bigenda gute? Okay, reka nishisho kibazo cyawe. Donc ngaruke hajya wari wa nani yavyibagiye. None rero tuvyoroshe neza nkuko mwabivuze. CCBU ihagarikiwe na DICOBU muri rusange. Rero nta kamaro ko gutanga amahera y'umukozi wa CCBU. Kiretse umuhinga. Dushobora gutanga amahera y'umuhinga aza guhugura cyangwa aza kwigisha kubijanye n'ingene CCBU iri kirakora n'ivyigezeko n'ingene n'ama secteur abantu bo kwinvesta mu kwera umuhinga. Uwo nawazoza rero aje muri vya biganiro vya DICOBU aje kuvuga ati twebwe muri CCBU kuko DICOBU rumvizo bifise media niho rero inyungu zanyu zigaragarira muca muza mwebwe mukavuga ibigambo yanyu ya CCBU bikagenda uko. Hanyuma biro inimero mutanga tuzoshiraho gusa email yanyu ya CCBU. Hanyuma kuri website ya DICOBU tuzoshiraho kandi n'akarinki kabajana kuri CCBU. Sinzi ko vyumva ahado hari CCBU ama information yose ya CCBU uzogira ati CCBU ukacufyonda kikacugutwara. No kuvuga umuntu azohamagara directement muri DICOBU kubera ko CCBU yahaye uburenganzira n'ububasha DICOBU yo kwiserukira imbere y'amategeko. Ntaco tuma rero DICOBU ititaba telefone ngo yishire ku bibazo vya CCBU. Naho rero muhuza bikorwa wa DICOBU umwazo bari mu masaha 20 amasaha yose DICOBU zo biri kirakora niho n'amasaha yanyu operations azoba hari na address zo biri hahandi nyene. Bisigura yuko rero umwanya wo guhamagara umuhuza bikorwa wa DICOBU azoba ari karakorera na CCBU. No kuvuga nta gitandukanye azokodona gusa yakira ama telefone ahama information bakeneye. Hanyuma babandi batogwa managing member azoca akora n'umuhuza bikorwa DICOBU avuga ati aho hantu turafise inama kuwa 4 y'abagwizatunga turafise inama ibi nibi bizogenda uko amagategura ikibanza ibintu byose bigategurwa amanama kabandanya. Tuzoba dufise ingene tuzokorana ko muvyibuke ni nakanywa babo hagati yacu mukazo batuzi ivyo turiko turakora muri usange nuko no bivuga mugabo uko dutera intambwe niko twagura. Je nifuza ko mu mwaka uza twavuye ngaha turahandi hantu hiwacu twigabira harimo CCBU na DICOBU kandi bose bafise batari ku kwezi ahubwo imigambi gumijojota ibintu bigenda neza. Tuca turaba ni bande bokorana twemeze ico kintu. Je vraiment na propose ko umugabo Dieudonné yo barimo nimba mutakurikiranye Dieudonné n'umugwizatunga kiri umujene ariko gushimirwa n'intara ya Yowa. Sinzi ko mwakurikiranye media gavana n'abandi baramushimiye. Sinzi ko mwakurikiranye amafoto n'ibindi n'uyu nyene no murundi rero bana festation turagukuriye ubwatsi kubera ko vraiment niteka kuri twebwe niteka kuri DICOBU niteka muri CCBU niteka ku gihugu. Urumva ivyo wobideha ntawe nzi twese ngaha aye umwe wese afise amateka yiwe mugabo iyo umaze kugera ku rwego igihugu cyo ngaha muri America kikubona
nuko uri gukora neza cyane aho abandi rimwe namwe badukubita inkoni urumva nawe bariko baragushimira iryo niteka ku gihugu iruhande yuko ari no muri business asanzwe ari umugenzi tuzinaye muri byinshi je nafashe haraheze umwaka na hafi imyaka 2 je nafashe indege ngenda muri ayo wakora umugabo angira consultance nawe rero ugomba kumwishikira cyangwa ujandi hantu umugwizatunga wese uzorihe kandi ikintu namukundiye ni kimwe urabona twebwe turatanga service for free umuntu akaza mukicana amasaha 3 ariko akubwira bya business akagutesha umwanya ntabikore ubu nayo yavuze ati jewe Samuel uri umujama ugomba ko tuvugana business riha jangaha ayo ku receptionist wanje uriha amajana 5 ba scheduling hamutse nukuri kwimana ntayatanze yabugara ucuvuga ati je ntayo ntanga ati je ntayo ntanga rero ni system no mu businessman nemera ari serious nakazi kiwe narayatanze ndafata ndege yanje ndagenda arangira consultance arambwira ico shaka kandi ari kwimbira kuri telefone nkagishobora hama ndagaruka mu Nyundo he did the same thing no kuvuga twese ngaha mu Nyundo jewe mu Nyundo twahuriye muri Florida formation uyu nawe namusanze hariya none ubu turi kumwe none sivyo turi kurunani rero no umugozi iyo umaze gutahura systeme ntubukibaza ngo ibiki nibiki ntubukiraba umuntu uraba ikintu nico ugiye gukora mugabo tugiye muri kakagaye kacu k'abarundi uyu ndamurusha imyaka 4 uyu ujya ndamurusha imyaka 4 nari kuvuga nti wewe urinde jewe nje ndi $100 kugira ungire consultance mugabo narayarishe kandi urabona rero kubera unyifato discipline yagize mu kazi kiwe state iravuga ati you are a man ariko abikora neza none rero dufite ubutunzi bwinshi muri twebwe mu Nyundo ariko arakora wowe uri kurakora abo bose bari ngaha bose bariko barakora abo bose bariko barakora mwese ngaha aye pastor bagize nawe abikora neza ngira cha tubwira ivya indundi ngira ngo mu mwanya tugiye gufungura ahantu no tubiganirira cyangwa nyene bisigura rero neza yuko tugiye kuwo mugozi umwe turashika kandi akubwiza ukuri inzira dushikana ni DICOBU utarinjira shauri yako